reka rero dushimire abarongoye intara ya Bujumbura yagutse, dushimire kandi abarongoye intara ya Cibitoke uko kiraronderwa. Umugambwe Ranake rero uri mu migambwe iriko irahiganwa irondera kuronka abashinga amateka. Abo nyakugira Imana umviriza akajambo turaza kuryoherwa mu kanya duhejeje turaronka akanya ko kuryoherwa aho tuza kwidagadura tutamba n'uturirimbo turaryoherwa mu kanya mwatwumvirize imigambi n'imigabo. Rero umugambwe Ranake uri mu migambwe yitojeje kuronka abashinga amateka uyu mwaka w'ibihumbi 2025 ari naco gituma imigambi y'umugambwe Ranake tutaza kuvuga cyane, ariko tuza kuvuga imigambi umushinga amateka abwirizwa gukora. Umugambwe Ranake rero ufite imigambi igera ku migambi 10, ariko muri iyo 10 imigambi 8 niyo ari mikuru. Iyo nayo ni umugambi w'uburimyi n'ubworozi, umugambi w'indero, umugambi gutanga akazi no kurwanya ubushomeri, umugambi w'amagara y'abantu, umugambi wo gutwara neza n'ubutungane burama, umugambi w'ubudandaji gutwara ibintu, amahinguriro, ingenzi, ubutare n'agataka, akongera ko umugambi w'imigenderanire n'ayandi makungu hamwe n'umugambi w'ibidukikije. Iyo niyo migambi mikuru umugambwe Ranake uzogenderako igihe mugabo uzobure ku butegetsi, kuko ndaza kubigaruka ko hageze ibyo umushinga amateka agomba gukora. Umugambi w'uburimyi rero dushaka guhindura uko Uburundi burima gutunganya indimo, kuko abarundi bagumye barima kuva kuri ba sogokuru gushika uno munsi ntibirahinduka. Abarundi barimisha isuka bakimbura bike kuko abarundi babaye benshi. Abarundi kera zari miliyoni nkeya, ariko tugeze ku miliyoni 13. Ari naco gituma tubwiza guhindura ingendo mu kurima, aho tubwiriza kurima twisunze ko twimbura kenshi, kuko nuko mbona ngaha abakiri batari bo benshi cyane gusumbya abakuze. Nta novuga ibintu bita ibigega, nibaza ko wowe bimenya ngaha ari bakiri. Ibigega byari naho twimburira ibintu kera, amasaka n'uburu. Novuga imifuko y'ibiroro twimburira mu ibiharage kera, nibaza ko ngaho abagize ari bake. Umufuko w'ikiroro wapima 200 wasanga ku muhana w'umuntu hari nk'imifuko y'ibiroro ishika nka 10 yimbuye ibiharage, ariko nta numwe afise umufuko n'umwe muhira. Byumvikana yuko umwimbu warasubiye inyuma bimwe biboneka. Ubu rero dushaka ko duhindura kurima, aho dushaka kurima dukoresheje ubuhinga bwa none, dukoresheje amamashini kugira ngo twimbure byinshi. Isuka yarimishije sogokuru tuyikoresha hageze kubagara gusa. Harageze ko imitumba yose ibiriko imashini zimwe zivomera kugira ngo turime mu rushana n'umuci dushobore kwimbura bwiza. Ikindi gishasha nuko dushaka ko mu burimyi intara yose irima ibiterwa bihaba, bimwe twita specialisation de culture. No kuvuga ngo ngaha mu ntara y'Imbo haba imyembe, abanyagihugu tubahamagarire kurima imyembe gusa. Abanyagihugu tubahamagarire kurima imicungwa n'amamandarine. Muraharura ngaha murabizi, ufise hegitari ukayimamo imyembe urima ibiti 200. Ibiti 200 cezi igiti c'umwembe baraguha ibihumbi 700. Ufashe ibiti 200 ukongeza n'ibihumbi 700, uraronka miliyoni 140 ku mwaka amafaranga aboneka. Ibyo nibiharure hamwe. Ubu rero hari ibintu bababwiye byo kurima, barahimiriza kurima ibigori, mugabo nibaza ko ibigori ntawe bizotumisha.
kuko ibigori nivyo mugabo wimbuye itoni nka 5 muri abantu nka 50 muri koperative uharuye mugabura amafaranga ndabo ibaza kubera kubara amafaranga 50 cyangwa 100 amafaranga atacakubarira muri none mu ntara zibamwo imyumbati dushaka bazabana imyumbati mu ntara zibamwo amavoka barimo amavoka gusa mu ntara zibamwo ibiyoba barimo ibiyoba gusa mugabo buri ntara duce dushiraho ihinguriro rijanye n'ibiterwa bimbura kugira iryo hinguriro rice riha n'akazi kwagwaruka rwacu muri no minsi bwose arabashomeye dushaka kandi akanyuma kabijya nuko dushaka gushiraho umugambi wagira inka n'imirima aho tuzotangura ku mutumba dushiraho inka ariko inyuma y'imyaka 5 umurundi wese aba ahantu ashobora kwitunga kandi akayigaburira umuhana wose uzobe ufise inka tugira inka n'imirima tugira inka n'imirima amara ntake iterambere rirama mu mugambi w'indero naho umugambi w'indero murabona yuko indero hasubiye inyuma ubu n'umunyeshuri ageze kaminuza umubwiye ngo kwandikira ikete ntabyo ashobora kubera ubwa mbere hoho batakwiga bashonje bakiga bamerewe nabi bakigishwa n'abarimu nabo nyene basigara indembe byose uruba kari ingorane gusa nicyo gituma uwo mugambi tubwiza kuwusubiramo gute ubwa mbere tubanza kugarukira kubigisha bigisha bafise umutima mu nda bazi ko bashobora kuronka aho baba kandi bazi ko bashobora bafungura aricyo gituma tuvuga tuti abigisha tuzobubakira amazu babamwo bariha buke buke kandi amazu meza baronke n'ingurane zo kwitunganiriza imigambi yabo ico gihe rero abarimu bameze neza duca tugaruka ku banyeshuri